abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Burundi turafise ba Kidumu, ba Big Fizzo, ba Roriro, turafise ba D1, ba Dramati, ba Natasha mu ruhande rw'abakenyezi n'abandi tutoshobora kudonaga ko turi benshi. Kubera iki kutubwira ko D1 ariwe wumviriza cyane? Bisanzwe nkunda n'ibikorwa vyiwe kubera ko ndakuze ndamufana ku bikorwa vyiwe kuva gitangwa, so rero biba ngombwa nanje ko nkunda ibikorwa vyiwe na mpamvu mpaye ndakora neza. Impande yo kuririmba tuvuze ko uri umufana wa D1 twatukubesheye. Ngo abastare muranka ko babafana babandi. Nta mustara w'umufana ahubwo turashigikirana nyene. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Nuko rero twongere tubaramutse amaro Imana tubipfurize n'ikaze inshuti namwe abakunzi biganisha kuri Tarsis Hope Ministry TV. Mwavuze ati nituva mu bwiza tuja mu buyenzi, tuva mu bwiza tukaja mu bundi. Honda ati tuva hakurya tukaza hakuno. Ni protector kingiwe nk'ibisanzwe agarutse kuri micro kugira ngo muvugane bitari bike kubijanye n'umuziki w'u Burundi. Kuri micro mwamwumvise ni jewe nyene nyuma ya kamera nkabona witwa Willy Boy Fizdopel. Navuga ati jama sana mu ndabaha. Jana nyambari muri stage bamwita Safi. Nje muri kino kiganiro nk'ibisanzwe enzaranye n'umutumire guko murazi ko tugenda hirya no hino tukarondera abatumire abashoboye gukora ibinabiriya. Iyi ni televiziyo itavangura nk'ibisanzwe, turara umwana w'igihugu wari we wese ari karakora tukazana hano kugira ngo ibikorwa ariko arakora bisangize n'abandi, impano z'igihugu tuziteze imbere zishike kure hashoboka. Ava mutangura kiyumvira ngo mu Tanzania nazanye canke ninde ya n'umwana w'igihugu cy'u Burundi ariko arakora neza. Kumva ino baking kumeno ndirimbo za kumuhapo muganye na ba Diamond sinzi. Ariko kandi namumenye ko izina rya Fkira Music tukuramutse. Yego cyane. Meze neza. Yeah. Vibe ni ya yindi nyene. Yego frame. Man. Yeah. Ndabuze icyo mvuga reka ndaguha ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Uzigituma? Yo. Ino ndirimbo kugira unyemeze ko ari indirimbo yaririmbwe n'umurundi umenga no hava ndavyemera ntevye. No murundi frame. Gira kubwira biko badukurikirana uno murundi yitwa nde akomoka he? Umurundi ndo murundi nkabandizwa Fkira Music nkaba nkomoka Makamba. Aho bitinya nsake mu yange. Yeah. Hey, iriya ntara ku muziki vraiment. Tuya amashugwe yayo abanyamuziki bava muri kariya karere bose tubagirira uko twakomera amashi. Murakoze cyane. Ya ni Fkira kuva mu ntara ya Makamba azananye no indirimbo nziza. Ese n'amasanamu wanashima. Ngaho rero tubwire urugendo rwo gukora umuziki Fkira yarutanguye ryari niki cyatumye yumva yoja muri kino gikorwa cyo gukora umuziki? Mu bisanzwe Fkira nyene kuva akiri muto yari umuntu nyene akunda umuziki, so akabakurikirana abandi basani. Hama umuziki akaba yawutangiye 2015. Niho yatanguye kubijamwe ibintu by'umuziki. Kuva 2015 uno munsi ni 2024 aciye imyaka shika ku 9. Muri imyaka 9 uri ku kivi biraboneka ko akoze bewa bitari bike. Nindi yagufashe mu mugongo kugira ngo ubu uri kurakora kino gikorwa kugeza uno munsi? No kuvuga yuko aho hambere nyene nk'igitanguye ntaho ndari bwaro nyene ashobora kumfasha gusa ubu ndavuga ati ndamufisa mfata mu mugongo. Hambo? Ni management cyane n'umuntu avuga ati ndashigikira ino mpano yawe muri ubu buryo Imana yampezagije.
kubwanje kubera bivaye n'ubufasha n'umuntu munini kuri je kubera ko amagaciro kari kandi ndamagaciro kanini ndo bifata nk'amanager yego muramutse rero kubivanye no kugene ururimi rwacu atagoye umva nshobora kuamsha mu Kiswahili na kusalimia brother Isaac popote pale ulipo na hivi nipo live hapa kwa sababu ya uwezo wako kabisa. Kwa hiyo nasema asante sana. Salamu zimefika, nafikiri hata yeye mwenyewe anasema asante, amekushukuru kwa sababu eti asiyeshukuru ni kafiri kabisa. Kwa kuwa umeshukuru, naamini wewe sio kafiri kabisa kabisa. Katugaruke muri rw'ikirundi, abari hafi we umva ikirundi biraza kumusobanura ivyakurikiye inyuma yo gushima. Ino ndirimbo iyo buri mu ndirimbo watanguriye ko canke yaje ubugira kangahe? No kuvuga yuko je ibikorwa by'indi bandaracanguriye ko byinshi, bimwe muri ivyo bisa nkaho namaje kubigira pause kubera ko urabona ibintu by'umuziki tujana no mwanya nivyo kuko tugenda turarana twebwe kuba dukuriye kugira ngo dushobore gukora nkabo ibikorwa byacu bigira babishitse. Ndabivuze sino bancomoye kandi sino bankosheje, nta muntu arahubera ko ino ndirimbo igomba gusa indirimbo ya Diamond ivuga ngo atapita yatapita. Abantu baravuga vraiment urekanye na Diamond hari n'uraho Jemero Ziso abantu bakrevyo bumva nivyo babona nivyo bavuga bivanye n'umusani bakunda gukurikirana cyane. N'umusi mu muziki ukora urafise umuririmbyi yakwitangiye imbere ba wisunga wumviriza cyane ku buryo ashobora kwespira yo barinde nimba hari. Mu bisanzwe kubwanjije ndavuga D1. D1 nani nandi mba D1 igana nkoko F-Killa urakoze indirimbo zitanguye kuvuzwa ndetse ziriko ziranamenyekana. Ni F-Killa afitaniye imigenderanire iyihe n'abamenyesha makuru ku maradiyo agiye atandukanye mu gihugu cy'u Burundi? Ndavuga yuko ari so canke nturabitura kabaye kubitura no kuvuga kubasaba ubufasha, kubasaba ko ushobora kuvugiriza indirimbo zawe canke ukanabarondera canke bakanakurondera bivanye n'igihugu wakoze. Sawa ndagutse. No kuvuga yuko umuntu abakeneye ubufasha bwabo kugira ngo bw'abanyagihugu kugira ngo munagira hashitse, so ata abanyagihugu badukurikirana twe tushobora gushika aho dushaka. Bamenyesha makuru ukorana gute bamarati atandukanye hano iwacu mu Burundi? Ndavuga yuko ni nkaho nkitangura kuja kumenyesha makuru kugira ngo ibikorwa byanje bijagaragara. Ufite indirimbo zingahe zimaze kuja habona? Ni zingahe zimaze kuja habona? Ni zibiri, so imwe ni audio indi ni video ariyo yindaje kugira ngo ije hagaragara, gusa hari n'iyindi ndegerezwa kurekura mu minsi nyene imbere. Audio imwe, video imwe. Video zindi tuzitegejya mu bisanzwe ndavuga yuko watagiye kinene gisigaye canke nka mezi abiri yoba yasigaye. Ndi yakoze amasanamu y'ino ndirimbo? Wayekoze ni Oli Young. Ariya mutipe kari akarere yagafashe mwana. Ari Yanga yubawe kabisa, akora amasanamu meza. Kwanda bino ndirimbo sangana indirimbo igizwe n'amasanamu meza. Mu miseze hari aririmbye twigeze kwakira hano yitwa Avila Song. Ndabonye yakoresheje umwigeme mu masanamu kubera ko yamukuye Bujumbura. Nawe wakuye no mwigeme tubona muri no ndirimbo canke mukuye ku Gatumba? No wanye ni Bujumbura. None kubera ikibiraka mutabiha bigeme bahari wacu ku Gatumba kwa nabo nyene bakubaronga iyo noti. Mu bisanzwe twebwe hari ndavuga yuko n'abantu batari ready n'ikintu kuko iyo bakeneye kenshi usanga bafise ubusumbufu ko. Ariko kandi turito n'ibijanye n'imico hari
imyambarire ijanye n'akazi bishika bariya ntibatahore ko arakazi muri ko murakora. Ibyo uvuze ni nkabyo kuko kenshi hariya baraba imyambarire kuko iyo wambaye nk'igikorwa cyacu kungene biba bikenewe kungene bigenda so bagufata nk'undi muntu bagutahura ukundi batahura kari akazi uri kurakora. Abikeme nk'aba mu kugira mu baronke bigenda gute biraborohera canke muragirisha commande ahantu muti muturonderere umwigema mezuko? Mu bisanzwe ndavuga yuko tugira commande bivanye no kungene twebwe tuba dukeneye ikintu kanaka so tubarondera ku mitandao hanyuma tukabaza ko bishoboka batubwiye ko bishoboka kubaronka hama tugagira connection nabo bashobora kuba bari hafi yabo. Sinzi byinshi kubijanye n'umuziki wa Sekiro ariko nagomba kumenya abane bo mwita ba Queen Video nawe nyene ntazo narinzi. Inyuma y'ino ndirimbo canke n'izindi ndirimbo maze gukora zaherekejwe n'ibiteramo bingahe wateguye canke watumiwemo? Abivanye no kungena ibikorwa byanje ari bishasha nta biteramo ndaje mu frame. Umugani mu kirino guza gushabura tagata ibikorwa byawe bireko biramenyekana uno munsi wo gukenera kugira ngo uje mu giteramo ciwe bawiteguye kugenda nimba wogenda wo musabiki twovugana nyene inbox. Reka yene bavuga ati kwidandaza ku munyamuziki akavuga ati jewe umuntu nkeneye azompaya tuzokorana gutya ivyo biremewe? Biremewe. Okay. Ariko uvuga tuwo kurondera mwovugana mukicara mukavugana ico muhurije ko kagikora. Duhujije urumva nta kibazo. Abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Burundi turavise ba Kidumu ba Big Fizzo ba Roriro turavise ba D1 ba Dramati ba Natasha mu ruhande rw'abakenyezi n'abandi tutoshwa kudonaga ko turi benshi. Kubera iki kutubwira ko D1 rero wumviriza cyane? Mu bisanzwe sanzwe nkunda n'ibikorwa vyiwe kubera ko n'umuntu yirekura kandi aba ari ready mu vyakora so ndavuga yuko ndakuze ndamufana ku bikorwa vyiwe kuva gitangwe so rero biba ngombwa nanje ko nkunda ibikorwa vyiwe na mpamvu mpaye ndakora neza. Impande yo kuririmba tuvuze ko uri umufana wa D1 twa tukubesheye ngo abastare muranka ko babafana babandi nta mustara w'umufana ahubwo turashigikirana nyene. Okay. Kila umunsi umuntu yifuza gushigikira impande wa wundi watera kamo agufashe mu mugongo hari undi avuga ati izi ndirimbo zawe ndiko ndazumviriza numva ndyohewe ngomba kugukurira agafana yo bigenza gute? Nkuko ndabikubwiye yifuze ko two yongurira agafana twoganira canke nkwa kayeri nagafana nagafana frame. Yego. Urumva mu gihe bankeneye ndaza gutanga nimero zanje za phone acaza kundondera ku iyo namba amatuganira ko nawe cugira ko nk'umujyi w'igisera kugira ngo acagira ko nyina kurondera sasa ama ku namba ya telefone ya WhatsApp wondonka nyene kuri 67338 24 42. Hano iwacu bakunda kuvuga mu gifaransa wogerageza. Ndakundwa ndishima. Vraiment bivanye no kungena umuntu aho yakuriye je birangora. Birangora. Man, felicitation ubaye umuntu wa mbere ashobora kuvuga nimero mu Kirundi neza. Ngo 6 naka ngo 5 naka ukumbura bivuze neza atakosa ribayemo. Bishika gake mu Giswahili basigerageza. Ni 67 38 24 42. Mutitze huyu kabisa huyu. Sio kile cha kwa Basafi pale cha 12. Kila tugushimire kuba witavye ubutumire bwacu muri kino kiganiro. Murakoze cyane agenda bashimira. Abagukurikirana bakwitege kwiki muri kazoza. Ndavuga yuko bitege yuko hari umusani hayaza mshasha bitege byinshi kuri je umutima cyane kamarasa kiri mashasha. Of course kubera ko niho nkitangura ibikorwa byanje hari byinshi binyuma biraza byiza vraiment.
rero ngo barisani batanguye biyegereza abantu ariko bamaze gushika ku yindi level bakinuba abantu nizere kutazomera nk'abo tumaze kumva. Ibyo biva kubaje badatahura aho bavuye. Kubera ko kenshi abasandi kunze guhasoringa sana kugira ngo ushike kuri hit ukene biragora. Ariko rero bisaba yuko ugira umutima n'urukundo rwo gukunda bajya abantu batumye ugira aho ushika. Cere ku bwanje ivyo bintu ndibaze ko bitoba. Tugushimire ko witavye buke buno butumire bwacu muri kino kiganiro. Twizere ko nikindi gihe twabakenera uko ari izindi ndirimbo nyinshi ariko murategura gukora ari niyi nabonye yitwa Wanje by F Killer. Tuzoyiganira ko nk'ikindi gihe ku mwanya wahariwe kino kiganiro ndabonye kurangira ariko kandi babwira urubuga rwawe rwa YouTube bashobora gutora ko zino ndirimbo kugira ngo baze kubananye bazikurikirana tankomanzi. Mu bisanzwe no kuvuga yuko kuri YouTube ni F Killer Music, Instagram na TikTok tunanipata kwa F Killer Music, Messenger page kote ni F Killer Music. Mtu akikuandikia kwenye Messenger au Facebook utamjibu au utamaliza wiki 3 ili uoneshe kama uko busy? Ni kwamba sometimes mnararaba mtu anaangalia kwanza kwa sababu kuna mtu anaweza kaja naandika vitu tofauti. Kwa hiyo kumjibu inakuwa ni vigumu sana. Kawaida mtu anakuandikia na kutongoza. Hapo ni kwamba na penyewe inakuwa ni ngumu kwa sababu so kila mtu anayenitongoza nikubalie. Sasa kwa sababu najua hapa nchini kwetu kuna wanawake wazuri wengi. Sasa ukinitongoza na ule kinitongoza sasa itakuwaje? Kuna mwingine alisema huyu hapa ndio nilimchagua. Asante sana F Killer, karibu tena katika kipindi chetu kwa siku nyingine pia. Asante pia. Asante. Nuko tubashimire inshuti ni mwakunzi mwabanye natwe kuva mu ntango kugeza mu mpera za kino kiganiro. Bakoze kubana natwe. Prote turakingone mwari kuri mikro ya kabiri umutumira F Killer Music. Inyuma ya kamera ni wiri Boy Fistopel. Tuza dusure mu kinegera kuzokurikirana ubutaha. Bye bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.